Bakunzi b'urubuga BF nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu biganiro byacu by'uno munsi uwo mugoroba w'itariki 8 tariki ni 8 ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 aho ndabazaniye amakuru abantu benshi babandaje badusaba ariko kubera tutabwaronkira ivyemezo twabanje kubangira gato amakuru tubazaniye nuko vyabonetse cyane ingabo za M23 zazisanzwe kiri kuwa c'indege ca Kavumu ziriko ziravayo ku bwishi zerekeza muri territoire ya Karehe. Yandi makuru tubazaniye nuko muri Karehe hejuru M23 yakubiswe no Wazalendo inkungugira tumuka ari nayo makuru umusisango zo kudufasha kugira ngo dushobore gutahura byinshi udukurikirana ndagusabe umaking sure ko wakoze subscribe hama kande kuri like hama ndakubone wamanutse muri commentaire ndagusavye ubu wa mbere udugije imitima muri commentaire kuko gukinyoni kigurutse kitavuze bacitwa cyane. Yes nuko rero mu nkundi rero ndamutse nongere mikaze umusisanguzi wacu mu kiganiro cacu cyuno musi bwana musisanguzi ndakora mu kici cyane. Amoro cyane bwana journaliste je ndaho ndakomeye ndashima Imana hama iki kiganiro nibaza ko tutaza gutevya abadukurikirana tukikore nkuko dusanzwe tubikora mu gatondo bwana journaliste nuko uheje kubivuga amakuru twaronse dufitiye n'ivyemezo nuko abagwanyi abaroberi ba M23 bavuye mu kibuga ca Karehe kibuga c'indege ca nako ca Kavumu ari benshi cyane gose mbere harona kabido mfise bafashe bambari berekana bariko imizigo amamatera hariho nabene gihugu bariko batwaza ibintu mbere umwene gihugu yadaye inkuru yatubwire ko ngo bamwirutse kugira batwaza ibintu umugabo ngakizwa n'amaguru bamugira umukaranje rero iyi nkuru ikavuga yuko bavuye mu kibuga c'indege ca Kavumu bafata inzira ya Katana berekeza Karehe. Twero bwana journaliste tucumviye inkuru twaciye twibaza tuti ngira ngo bagiye kwisubiza bwa buce aba Wazalendo babaka ku munsi wejo. Twibutse badukwikiranye yuko ku munsi wejo harabaye imigwano aho Wazalendo yashoboye kwirukana M23 muri territoire ya Karehe nka yose cyane hari hasigaye gusa mu misozi hejuru kuko nibarabara riva mu gisagara ca Bukavu yerekeza mu gisagara ca Goma bararyugaye rero twagumye duperereza tumenye irengero ry'abantu ba M23 yo barengeye ntitwashoboye kuhamenya ariko amakuru yimvaho dufise bwana journaliste ni migwano ikomeye yahuje aba Wazalendo hamwe n'aba M23 uti ndayise ko iyo migwano ikomeye gute ntabwo barasanye gose mugabo icahabaye gusa nuvuga ko habaye gukangana kuvuga aba Wazalendo bakanze aba M23 uti babakanze gute aha tumenyesha kwanza badukurikirana yuko aba Wazalendo hari hazige kitari gito barafasha gace kitwa Bushaku 1 Ibushaku 1 yari iri mu minwe y'aba Wazalendo hama Bushaku 2 nayo yari sanzwe ifiswe n'aba M23 ngo amakuru dufise ngo nuko harazi igihe batagira batarasana atanu umwe avyonga uwundi rero aba Wazalendo kubera ko ejo bagize amahigwe bakabona birukanya aba M23 aho bari bafise nyine muri territoire ya Karehe uyu munsi baciye bakanga aba M23 bari muri Bushaku 2 nukuvuga sukubakanga komutere bari bagiye biteguye kabisa bavuga ko bagomba kurasana mugabo aba M23 ntibashoboye kugira resistance amasasu ubujanye na gitangura baciye batungwa nayo bameze baca barahava ubwo nyene aba Wazalendo baca basigarana kano gace Bushaku 2 na Bushaku 1 ubu zifiswe n'aba Wazalendo sasa journaliste hari ikintu
cagiye kiribonekeza muri iyi misi ya nyuma ego aho twaguma dusemera yuko M23 iriko iratakaza inguvu ku muvuduko uteye ubwoba ego iki kintu bwana journaliste nuvuga ko byatanguye igihe M23 ikubitiwe muri Walikale ego igihe bakubitiwe muri Walikale uribuka yuko icacuma cabafasha communication bagituriye aba FARDC barakirashe na Sukhoi n'amadrone kiyacuma kirasha nukuvuga kuva kijya gihe kijya cuma gituririwe bona journaliste imigwano yagiye kuba mu nyuma yaho warabona ko aba M23 atasaganirizo bafise bagwana nk'abantu badafise commandement ndavuga muri za Walikale muri Masisi na Minova za Karehe Kaziba aho hose urabona yuko bagize ingorane ya control ego cyane nibaza rero yuko kijya cuma coba kiri mu byari bibafatiye runini kuko urabona ko kuva gituririwe bona journaliste aba M23 bariko barakubitwa kabisa nk'abatigeze no kuba bagwana cyane gose kuri imigwano rero sasa yabaye umunsi bona journaliste aba wazalendo berekanye ibigwanisho bafashe aba wazalendo urabazi ngene bameze baca bafoto ata foto nta cabaye kabisa aba wazalendo ata foto nta cabaye niyo swing yabo kandi rero baciye bafata na video bari aho nyene barifata video baraprograma ni nka programmation ngojya kwishura baravuga ati sasa aba wazalendo bavuze ko bafashe amasandugu 79 y'amamunition y'ibigwanisho byo mu bwoko bwa PKM ibyo niko bavyanditse abazi bya gisirikare ubwo abatari abasivile barabitaba baca biterura cyane gose bacongera ko bavuga ngo kandi ko bafashe andi masandugu abiri ya Torvin na Mortier ego nkatwe abasivile urumva aho bishatugwa hasi ego baravuga kandi yuko bafashe n'intuzenya n'umugwanyi umwe wa M23 ndabeshe bavuze yuko ego bafashe umugwanyi umwe wa M23 ngo n'abandi batatu bapfuye barashiwe muri iyo migwano baca bavuga kandi ko rero abandi birutse baraburirwa irengero niko bawazalendo bashoboye kuvuga urumva yuko imigwano abawazalendo bariko barakorera muri Karehe ni imigwano ku bwabo y'imiyondi imigwano y'imiyondi kuko umwansi ntatena ntahagarara ngo bahangane yumvise gusa urusasu baca batungana n'abameze bimwe bavuga ku bawazalendo na FARDC nivyo byabagarutse ko biraba abatlete ukuvuga mu wazalendo gusa cyatse urusasu baba bamaze kwiruka cyane bamaze gutungana n'abameze umva ko rubona journaliste ntituzi rero nimba bajya abasirikare ba M23 bari ku kibuga c'indege ca Kavumu yuko bo bavuyeyo bose gusa makuru dufise nuko ngo bavuyeyo ngo benshi cyane kandi ntituzi n'amerekero iyo bariko baraje ntawuzi nimba ari bano bari bagiye muri Bushakude bagaca bana n'urujoramana bagaca basanzara bashwiragerana n'abari bahasanzwe iyindi nkuru sasa bona journaliste iyindi nkuru no vuga sini nkuru ahubwo ni analyse burya nimba koko aba wazalendo bamaze kumentena ino Karehe a 100% biboneka yuko bagabuye M23 nukuvuga bacishene yabo nukuvuga aba M23 bari muri nord barugaranye harimo abari muri sud barugaranye nukuvuga bashizeho rukuta rutandukanya abari muri nord n'abari muri sud hariho umuntu ashobora kwibaza mbega boba bavuye mu kibuga c'indege ca Kavumu kubera ko bubahirize
ibyo basabwe ko ejo tuzi bazindukira mu biganiro. Ego ibi ni ibintu murashobora kwibaza mugabo kandi ngaca avuga ati none kubera iki hajya baba bahavuyeyo hano hafi y'igisagara ca Uvira bakagaba ibitero. Ibi rero reka tubirindire nibaza yuko ejo byatevye bizaba byasobanutse kabisa. Inyuma y'ibiganiro ndabizi yuko amakuru yose azoba yagiye habona muzoba mwatawe icatumye bava aha ku kibuga c'indege ca Kavumu. Yese kandi ndagushimiye cyane bwana Musanguzi kuri no nkuru washoboye kudutohoreza neza na neza n'amasaha yo mwijoro, amasaha y'ijoro karagera. Ndenda kwifuriza umugoroba mwiza. Bakoze cyane bwana journaliste. Iyi nkuru yari yangoye gutanga cyane gose ko nagumye niteze ibitangaza abaye mu Ventura bagomba bakore plutôt kumva ko igikosi cabo kivuye mu kibuga c'indege ca Kavumu. Je narinzi ntingira ngo muri Karehe ibintu biraba bagiye kumesa baba wazindi bari muri Karehe. Ego me rero irengero ryabo ryabuze ntawe uzi ko banyikiye muri Kongo nimba hari igitanga exactly. Asante sana reka nashimire cyane abantu bose twabanye mu kiganiro cacu. Ndanababwira yuko turi kumwe name kugira ngo tubahe ingene biko biragenda umwanya ku mwanya. Ufite icyo usaba cyangwa uterera twa dufite nimero ngaha kuri screen za televiziyo yacu, aha kuri ekra ivana nawe kurarabira muri telefone kuri televiziyo hose birakunda ukatora nimero hama ukatwandikira ukatubwira icyo cyose wifuza hamwe tukakwishura. Abantu bagomba kurija muri groupe WhatsApp batari mu zindi ya BInfo nuko ngaha muri description dusigamo link kugira ngo bafite ndiko binjire baze bararonka amafoto n'amavideo yiba vyaranze urugamba mu gihe biba vyabonetse. Kandi ndabashimire cyane ndanabifuriza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Turongera gusubira mu kanya gatoyi. Bye bye.